Reka nongere kubaramutsa bakunzi ba Holy Canaan TV aho muherereye hose, ndabahe mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho mumwe wese aherereye. Kuri mikro jewe nyene Gisirene Haziyo, nkaba ari je ngiye kubashikiriza ikiganiro cuno munsi. Ndi kumwe n'umusangwa Mama Haure, musanzwe mumuzi, reka ndamwakire. Ndakwakiriye. Yego urakoze jeje. Waraye neza. Yego je ni sawa. Nawe ni sawa. Yego ndashimira. Ndabibona. Ndabibona kweri. Ngira ngo ndamukiriza abakunzi bo kuri Holy Canaan TV. Yo bakunzi beza bo kuri Holy Canaan TV. Ndabagumbiriye mu izina rya Kristo Yesu. Nukuri ndabakunda cyane. Kandi cyo nsaba Imana nukugira ngo umuntu wese Imana imwiyereke. Umuntu wese agira inyota n'inzara yo kurondera Imana. Kuko abantu b'Imana turi mu bihe bibi, turi mu bihe bigoye. Rero harahiriwe umuntu arimbura kwijamba akamenya ibintu aho bigeze, ibihaho bigeze. Mube maso nshuti zanje, mube maso usenge ubudasiba. Kumwami yadusezeranije ko atazoduta. Ndabamukunda. Ego, kandi abamurondera ubudasiba. Nibo bamubona. Nuko. Ego. Merci beaucoup, ugize neza, urabaramukije neza. Ego, ikiganiro c'uno munsi murazi yuko dusigaje iminsi mikeya kugira ngo tuje muri Pasika. Igihe twibuka izuka ry'umukunzi wacu Yesu Kristo umukiza. Rero ikiganiro c'uno munsi turagiye kubaganirira Yesu ninde, yazanywe n'iki, yabikoze gute, kugira ngo jewe nawe uno munsi tube twitwa abana b'Imana, tube dufise ukwidegemvya. Ubundi ntaco twari, hari igihe hari ahantu naho ranca ku macuniro, hama nkitegereza kuntu ba cumita uduhene, ukuntu badukeragura, ukuntu bakerera inka, ukuntu zikiruka gasha, zikiruka ukabona ko zifise umubabaro. Noneho nyene igikoko cose kigeze ku macuniro cyumva cyumvise ry'amaraso cyukuri kica kivuga ati aha ubwanje buraheze. Rero ndavuga nti ubu nyene iyo Kristo byaranyigishije ikintu, nibuka ukuntu natwe twari kuzoba dutanga ubugingo bwacu kugira ngo twicungure, bikunde twicungure kubw'ivyaha twakoze. Nuko ngo ibisuma barabibamba, ivyaha vyose wakora wategerezwa kugira ikimazi utanga. Ariko Yesu yaraje byose bibabisha. Jewe nawe turatunganywa, jewe nawe twitwa abana b'Imana, jewe nawe tugira ubusabane bushitse imbere y'Imana. Noneho nyene turidegemvya, ivyatugora, ivyatugwaza, ivyatugira iki byose Yesu yarabikuyeho. Mama Haure, wowe uvyumva gute? Biratesa. Biratesa. Kuko urazi gituma bitesa mbaye wewe. Iyumvire iyo ndiko ndasoma mu isezerano rya kera. Nkaraba ingene abantu batanga ibimazi kugira ngo baba bari guvyaha. Batanga ikimazi, hanyuma umukene utagira inka atanga canke impene canke intama ngo yatwara inyoni. Yatwara inyoni? Hajya yatwara inyoni? Mugabo ico nzi nuko batanga igikoko ngo ciza, umva gisa neza, kivyibushe, kidoshe, kandi kitagira ngo agakwabo. Umva wari yaranje igikoko kitagira agasembe. Urumva? Ukimvira ivyo bimazi none vyovuye. Cabibazo ubutanze gushika ryari. Kandi ikindi kigira kabiri, ukumva ngo icyaha cyahanirwa nta mbabazi zaba. Nta mbabazi zaba. Bavuga ngo iryinyo kurindi, ijisho kurindi, kope kurindi. Urumva? Nta pardon. Ariko Yesu aza kudukura ku uwo muzigo wo gutanga ibimazi. Aza turonka imbabazi. Ega kera nta muntu yegera Imana. Nta no harinda kuza umuhuza nawe ngo yari umuhereza. Kandi no muhereza cyo gutwenza ngo nawe yabanza kwitangira ikimazi kugira ashobore gushika muri presence y'Imana. Ngo bakamushira ku iki umugozi kugira ngo niyapfirayo
kuko iyo wagenda utejeje ukaja imbere y'Imana wacupfa ariko mana we mana Yesu warakoze none abasigaye bagaye Yesu warakoze nta n'umwe twese tuba twarapfuye twese twarapfuye twakoze kuko ibyaha ujya muri vuga ngo twese twakoze ibyaha ego bram nta n'umwe atakoze ibyaha ngo ntitwashikira ubwiza bw'Imana ariko uyu munsi twabushikiriye kubera Kristo twabushikiriye kubera Kristo umuherezi ngo iyo babonye atevyeyo baranyigaza umugozi bakumva ntabuje baca bakwega bagatahiga baja guhamba ikiziga ariko Yesu ngo cya gitambara carahera hahera cyaratawutse ngo twese turonka uburenganzira bwo kwinjira uyu munsi nta muntu n'umwe bantu b'Imana atarekuriye gushika imbere y'Imana abantu badukurikirana batarakira Yesu nk'umwami n'umukiza murindiriye ikivra mubayeho ubuzima bumeze gute ubundi numva na jewe vraiment hariho umukozi w'Imana numvise ariko aravuga ngo umuntu yaramubajije ngo yagiye kwa muganga ngo baca bamucira amahera menshi hamati none amahera uzoyaronka twego Yesu azoyama umuntu ngo aramubaza mu makarume menshi ngo Yesu ngo arafise amahera Yesu mwarabonanye Yesu ni abundi nyene ko baca babona kumengo no gusara umengo umuntu yadeprime cyabona ko yadeprime ati yo Yesu ninde mwahuriye acaramara ati dakubaza ati wewe uyu munsi ko twahaye turiko turavugana warunzi tutarabonana tiwaruzi komba tani waruzi komba atariko uyu munsi uramenye uratse ko ari umuntu muri ko muravugana atariko iyo tudahura ntiwari kumenya ati rero n'umuntu atarahura na Yesu ntawe yomenye ati canke wowe waza ngo ijuru riri he umba utararibona nta muntu yari gusigurira na Yesu rero nta muntu yoza ngo amugusigurire by'ukuri utaramwakira uyu munsi arakubona nk'ubwonko bwatakaye uriko uravuga Yesu mugabo wahuye nawe akabona ukugira neza kwiwe akabona ugukiza kwiwe akamenya kubohora kwiwe akamenya gutabara kwiwe arashaka kuvuga ati Yesu n'umwami wanje Yesu n'umukiza wanje Yesu n'umutabazi wanje mugabo mutarahura avuga ati abantu baravangiwe mu bisanzwe nuko ubu Yesu tuko turavuga yaratanze amaraso y'igiciro sayimene sayinkoko sayinka ajya tubona atembera mu macuniro Yesu yatanze amaraso y'igiciro kugira ngo uno musi tubeho tuguwe neza tubeho yarangije byose arangiza ingwara arangiza ubukene arangiza gusonza arangiza kuburanirwa arangiza byose ni kuvuga ngo mukundwa wewe uri kurankurikirana ngwino kuri Yesu kuri Yesu hari uburuhukiro kuri Yesu hari amahoro kuri Yesu hari umunezero niho honyene hari umunezero ushitse ubundi nyene urushobora kubona ngo mwisi ibimeze uku ndagenda nywakaya aho nshatse sasa fungisha shatse ngenda n'imodoka ngomba ariko byukuri utagira Yesu je nebaza yuko ivyo ni nko guhahamira umuyaga rero ngwino mbere yuko dutangura ikiganiro nakubwira ngo ngwino kuri Yesu niho hari akaruhuko gashitse reka dusenge hama dutangura ikiganiro cacu Data wa twese uri mwijuru twongeye kuguha icubahiro mana data wa twese muri kino gitondo turavuze ngo uri Imana uri Alpha kandi uri Omega uri Shama uri Igwe uri Imana y'urukundo uri Imana y'ubwiza no kwizegwa turagushimiye kubwono munsi mwami wongeye kutwereka turagushimiye kubwa kino gitondo washizeho kugira ngo uno munsi tube turiko turavuga izina ryawe turishira hejuru nta kindi kintu na kimwe tuvuga muri bino biganiro hatari kugira ngo izina ryawe rishigwe hejuru Mana warakoze ko wateretse ingabire nk'izi muri twebwe uno munsi tukaba turiko turafasha isi tukaba turiko turafasha abadukurikirana bose aho baherereye Mana ndagushimira kubwa kino kiganiro tugiye gukora uno munsi ndagushimiye kubazokibona kandi ndizeye ntakekeranya ko kizogira impact mu bazokibona turabishimye kandi turavyizeye mu izina rya Yesu Kristo amen nuko mama Haure rero reka tugende n'ikiganiro ubundi nyene turakeneye kubanza kumenya Yesu n'igiki camuzanye
Yesu icamuzanye mw'isi ni ukurokora ubugingo bwacu ngo ntibuze bugwe mu mahonero. Kuko urabona uravye mw'isezerano rya kera Imana yararemye umuntu irema Adamu na Eva hama irababwira ngo genda muvyare murondoke mwuzure isi, hama ibaha n'amategeko ngenderwako ati aya mategeko nimwayubahiriza muzobaho, muzobana nanje, muzogirirwa neza. Hanyuma kubwo ubugome bw'umwasi Satani ari we Lusiferi aravuga ati umwana w'umuntu nanje ngira ndamwigarurira. Ibya Satani yamashaka kugira competition n'Imana. Ubundi nyene sico camukuye mw'ijuru. Competition. Aravuga ati umuntu ntaza kumwigarurira. Umuntu yari yaremwe mu ishusho y'Imana. Mbega ishusho y'Imana hariho abantu bazi ngo nukusa mu maso, nukusa mu maso. Ishusho y'Imana ni ugukora kw'Imana kuri wa muri mu muntu. Gusa kugira kamere k'Imana, kwiyumvira nk'Imana, gukora nk'Imana. Rero Satani Imana ibwira umuntu ngo iki giti ntuzukirye kuko ngo ni wakirya uzopfa. Satani nawe abwira umuntu ati ibi biti mbega murarekuye kubirya vyose, ati kimwe n'ico Imana yatubujije ngo nitwakirya tuzopfa. Ati yarababeshe ati ntaco muzopfa. Urumva bisigura ngo umuntu yumviye Satani aca yakira kamere ka Satani kukubesha. Hatakaza ka kamere k'Imana kuko Imana ntibesha, Imana n'ukuri, Imana n'urukundo. Umuntu arabitakaza. Rero Imana ko yamigendera umuntu yaraje, umuntu yari yihishije. Ubwo Imana iramuhamagara. Iramubwira ati naho byagenze gutyo nzotanga deuxième chance. Nzotanga deuxième chance. Imana irakunda umuntu wabasha. Ati kugira ugaruke mu kibanza kuko ubundi autorité Imana yari yahaye umuntu autorité. Nta gikoko carya umuntu, nta kintu na kimwe cari kimeze nawe mwitongo. Ariko kuva umunsi umuntu yakira kamere ka Satani n'ibintu byaciye bigorana. Urumva haba gutandukana. Naye yarabivuze iti wa mugore we genda uzovyara urushe, wa mugabo nawe uzorya urushe bigenda. Ibikoko bitangura kubayo ubundi byirira ivyatsi, nta gikoko cyarya ikindi, umva byara amahoro. Ariko kubera icaha none jari akantu ntaramenya neza. None ajya mwitongo bararima canke vyari vyimeza? Vyari vyimeza. Kuko ngo yamuzanye ibintu byose bimeze neza. Imushira hate none murye mugubwe neza. Urumva rero Imana iravuga ati nzotanga deuxième chance, nzotanga umwana wanje. Uyo ni wazoza kwaka ububasha Satani. Kuko murazi ko abantu bose bapfa imbere ya Kristo n'abagororotse bari he? Ni bari muri paradizo y'ikuzimu. Yesu igikorwa ca mbere yakoze nticabaye cyo kuja kuvugururira no kwaka urufunguruzo rwa rufuna kuzimu Satani. Rero umwami ikintu ca mbere cyamuzanye nukugwa muri ayo maboko y'umugwanizi. Kuko umugwanizi azavuga ngo umuntu n'uwanje, umuntu yaranyemeye, umuntu yatandukanye n'Imana, yemera kuba mu bwami bwanje. Yesu rero yaje kudukura mu bwami bwa Satani adusubiza mu bwami bw'Imana. Ubundi nyene Adamu wa mbere yazanye urupfu. Hama Adamu wa kabiri ari we Yesu azana ubuzima. Bisigura yuko umwakiriye wese abaronsa ubuzima. Aronka ubugingo. Ego. Abaronsa ubuzima. Rero ico nico kintu ca mbere cyazanye Yesu. Kuko nta kuntu na kumwe woshobora gushika mu mugisha w'Imana utabanje kuva mu ico kibanza urimo. Utabanje kuva mu bwami bw'umwiza uje mu bwami bw'umuco. Icambere rero nuko kwimura akagukura muri ubwo bwami bw'umuco bw'umwiza akazana mu bwami bwa Kristo, mu bwami bwiwe. Kandi yaravuze ngo naho ibyaha byanyu byo tukura tukutuku ngo muzokozwa mube nkashereye. Ntibisobanuye ibyo wakoze, ntiwicira imanza ngo narishe, ntiwicira imanza ngo nasambanye n'abagabo benshi, ntiwicira imanza ngo nasambanye n'abagore benshi. Nta rubanza na rumwe rukwiye kukwagira kugira ngo uzi imbere ya Kristo. Ubundi nyene naho byo bimeze gute Yesu niwe wenyene ashoboye kugukiza ivyo vyaha. Amaraso yiwe aracatemba munsi y'umusaraba wiwe, amaraso aracatemba. Ukeneye kuyogamwo n'isa
arezwa agatunganywa agahinduka icaremwe gishasha. Ibindi byose abantu b'Imana ivyo tuvuga byose vyenena kuri ico. Ubundi nyene ni inyongera. Ni ukuri vyenena kuri ico kuko ibindi byose wakiriye ako gakiza vy'ukuri ukimuka ukava mu bwami bw'umwiza ukimukira mu bwami bwa Kristo, ibisigaye ni inyongera. Yesu yaraje aza kugira ngo yitange kubw'ivyaha by'abari mu isi bari bananiwe no kugororoka. Imana iravuga ati sinobarimbura ariko reka ndabahe deuxième chance. Nukuri Imana yarakunda umuntu kandi no biracakunda umuntu. Iduha Kristo nk'umwami ndetse n'umukiza. Araza arababazwa, ni ukuvuga ngo arababazwa mw'abantu nta muntu n'uyu kuri nosi ndetse n'ahazaza azokwigeragira imibabaro nk'iyo Yesu yagize. Yesu yarababajwe kugira ngo uno munsi tube twidegenza. Uzi mu bisanzwe ugiye kuraba nk'ivyo nka kamere k'umuntu kubatse ku muntu iyo abatari Kristo ubundi nta numwe abahari. Twese twarabo kurimbuka ariko Yesu yaraje abigenza neza. Ariko ntiwumve Yesu yarababaye. Mama Hawuri kazi duhe mwijambo ingene vyagenze. Yesu yarababaye. Yego kuko harageze igihe aravuga ati data igikombe cawe kindangane. Ni kwari ugufyina ni kwari kugira iki. Yesu yarababaye mu gishingo cajewe nawe. Yesu yarababaye. D'abord uravye atarashika no gihe cyo gucungura, uravye n'ingene yavutse, ukarabira mu muryango yavutsemwo, ukaraba ubuzima yabayeho. Yesu yabayeho ubuzima bwo hasi, avukira ahantu habi ngo mu kiraro cinka yabuze indaro mu bwato. Yesu baramuhiga ngo bamwice, akiri uruyo yarahunga, yagumye mu masrago, ntiyigeze aronka ituze muri inosi. Kandi birumvikana kuko Satani we yarazi uwo ari we, yarazi icaje gukora, yagumye amugwanya. Rero yabayeho arushe vraiment. Ariko nagira turabire ibintu bitanu byabaye mu gihe cyo gucungura, kandi yarakeneye ya support imwe ikomeye mugabo arayibura. Ikintu ca mbere, reka tubanze dusome ijambo ry'Imana. Ni henshi abindi bivuga ku mutwe mugangira some mwumva aha hantu ngene hababaje. Muri Matayo igice ca 26 duhere ku murongo wa 47 dushikane ku murongo wa 56. Aravuga ngo bafata Yesu akivuga, Yuda umwe muri bamwe 12 wumvise umuntu umwe aziwe 12 araza azananye n'igitero c'abandi benshi kizanye inkota n'amahiri, kivuye ku baherezi bakuru n'abashinga ntahe b'ubu bwoko. Ariko uvugishwa ariko umugurisha yari yabahaye ikimenyetso ati uwonja gusoma abari wenyene mu cyato azoba ari we mumufate. Uburyarya. Ako kanya Yuda ashikira Yesu aramubwira ati namahoro gamwigisha. Maze aramusomagura. Yesu aramubarira ati mugenzi wanje ikikuzanye ntugikore. Surukundo. Oya, iyo beze si y'urukundo. Buno baraza bashorera amaboko kuri Yesu baramufata. Maze umwe muri bamwe bari kumwe na Yesu atuma ukuboko asokora inkota yiwe ayikubita umushumba w'umuherezi mukuru amuca ugutwi. Subiza buno Yesu aramubarira ati subiza inkota yawe hayo kuko ababanguye inkota bose bazokwicwa n'inkota. Kugira ngo sinoshobora kwingiga data nawe akanwikira ubunyene abamarayika barenga legiyoni 12. None ivyanditswe byoshika bite ko ariko bikwiye kuba. Uwo mwanya Yesu abaza ico gitera ati mbega muja kumfata nk'umwambuzi muzanye inkota n'amahiri ko nicara mu rusengero nigisha imisi yose ntimumfate. Ariko ibyo byose bibaye kugira ngo ibyanditswe n'abavugishwa n'Imana bishike
muno abigishwa bose bumvise buno abigishwa bose baramuta barahunga. mugabo urumva ko yabavuze ati ivyo byose mubigira kugira ngo icanditswe n'Imana gishike. Donc yarabizi mugabo agatima ko ntikareka kumucumita. Urumva ako Yesu yari Imana ijana kwijana mama hawe uzi kandi yari umuntu aje kugusoma kandi yari n'umuntu ijana kwijana yari umuntu ijana kwijana mugabo yari n'Imana ijana kwijana. Ego kugira ngo umusome akugira ati imviriza gira vuba uheze kuko ndazi kikuzanye. Usomye no ngaha hejuru Yesu yarababwiye ati bariko barasangira ngo n'intumwa ziwe barabari atari kiko bimeze kose ati ngaha muri mwebwe hari umuntu aza kungura ibaze bose ngo barashabura ati kuri ariko baravuga ivyo bintu twebwe twabanye na Yesu twagendanye na Yesu twamugurisha ngo batangura kurabana bavuga ati basi tubwire ninde ati uwo tugera duhurize ukuboko mw'isahani. Yesu we ati uwo tugera duhurize ukuboko mw'isahani niwe aza kungura. Hanyuma ahurizamwo na Yuda aranamubaza ngo none ngo ni jewe atubwira turavyivugiye kandi atako arabikora. Urumva rero ibaze Yesu wabonye ko hejuru twari twasomye ko yari ko arasenga afise ubwoba ababaye agahinda kagira kamwici ababonye igitero kije n'amacumu n'amahiri aravuga ati no ntibishoboka ibi bintu ndabishobora gute. Noneho akacabona umwe mu bigishwa biwe araja mu kubisibeza ati bizu mwigisha wanje mwiza eske vraiment abantu bameze uko hari Imana aho nta kantu kabaye mu mutima wiwe. Karabaye nyene karabaye kureka kuba Yesu yararize cyane ari mu gashambi Getsemani. Hanyuma wiyumvire icyo ni ibintu bitanu nabonye. Ikindi kigira kabiri daba ari muri keda gashamba aratoranije abigishwa biwe batatu bamwe bavuga ati ababo burya mu mugwi muba murimwo uravuga tujya ku gikogwa burya ni number 1 ujya mu bikambye ndamuhamagara mu bimeze kugenda ndamuhamagara. Yesu nawe yaravuga ati mu bantu b'abasende mu bantu ndemera Petero na Yohana na Yakobo warabahamagara ati nimuze tuje gusenga ati kuko jewe ndi mu mutima wanje wuzuye akabonke nimuze mumfashe mubane nanje. Yesu aragenda agarutse kubaraba asanga bari muri dodo dodo ibaze Gigi umuntu mwasangiye umuntu mwasenganye umuntu wafashije umuntu wagiriye neza ugashika muri situation babaje wamuhamagara ni telefone gira nta ukumva ko ayitaba apene bisanzwe nta compatisi ega no zorabe nawe uri mu bibazo abita ko arabagenzi urababura iyo baciye mugasha nukire uronka utuntu inshuti ziragwiye ngo agakecuru gahishije ntikabura buzukuru baraza ariko reka gusa bihere urabe ko ari n'umubona. Yesu rero baramuta aravuga ati ntimurushe mu bana ari saa n'imwe nanje Petero we yari amastress kweri y'indani kandi nawe ari muri yasitu burya Gigi wowe urazitora abantu wizeye ni mumperekeze bashe mwaho ko ndabizeye perekeza nje kwisengera ako je nibaza yuko ivyo byose byaba kubw'umugambi w'Imana. Ngira ngo kugira ngo nyene umuntu abone ko umuntu ntacari yego Yesu inshuro zitatu zose ababwira ati ndabasabye kakujya ibintu bimeze nabi namwe muraja mu bibazo harabavye vyuka bakaguma bisinzirira. Yesu ako kantu yo wumva ntaco kamubwiye oya ko ari kugira ngo nyene umuntu agaragare ko atacari. Petero Yesu ariko arababarira turumva jewe rero ubuye ngiye gupfa nyuma y'iminsi 3 nzozuka ibikete kandi nukuri ntama atubaza kwita umwungeri ntama zisanze arati sofumu
ati je Petero izindi zose zosanzara izindi zose zokuvako jewe sinshobora. Yesu aratwe ati Petero kira nakubwira ijambo rimwe ati inkoko itarabika gatatu itarabika rimwe uzo umaze kunyakana injoro zitatu. Ego Petero ati abandi bose bo bikora ivyo je ntavyo no kubahuka jewe no gupfa twopfana. lala urabizi ngene byageze ego uko Yesu uyu muntu nawe nzi ivyo bintu ntusubire kubivuga. ariko Petero kweri yarigaruye mu nyuma amaze kubivuga yarihaye yarababaye aravuga ati yo Yesu nahemutse kumbe byari wavuga inshuro zitatu ndavuga ati uyu muntu ni cyambere namukubise ijisho tabo ba kare inshuro zitatu amwihakana. Ngaha twasomye twabonye ngo abigishwa babonye Rukambye barayoba bijya bihe byari biteye ubwoba. Yesu nawe yaravuze ati none sigaranye nande byari bihe biteye ubwoba umwe wese yavuga ati reka nkiza yanje ibisigaye yari arabaga yifasha yo mbega mana yanje uri mu rugamba ukabura n'umwe aragufasha. naye mu gihe c'intambara ahora numva bavuga ngo abavyeyi baratabana rero n'ubu bariko bariruka bagatabana bamwe bakabata kugira batware bakeya cyangwa akanyagambagara yiwe wenyene. Urumva ikindi kintu ca gatanu Yesu ngo yaraje bamuhaye indogoba yicarako bumvise aje abagore abagabo bafata ibitenge bafata ibicame by'ibiti barasasa baririmba Hoziyana mwana wa Dawidi uje mu izina ry'Uhoraho Hoziyana Hoziyana Hoziyana. Mu mwanya mutoya bati nabamba abantu yagaburiye abantu yazuriye abapfuye abantu yamuguruye abantu umva yakoreye ibitangaza n'utubiza abantu yahesheje umugisha abantu yigishije abantu babanye nawe baravuga ati oya nabambwe ati tubare kureba barabako barabongo ari gisuma rurangiranwa ko yaravuga ati uyu wewe basi Herode ati uyu wewe baraza ko ntibaza kwemera ko yari yarabatikije abiba. Aravuga ati kugira ndamusobe basi reka ndababaza uwo no barekurira. Baravuga ati rekuri ico gisuma uyo Yesu mu bantu mana bari bamwase ku rugero ngaranya ntibari bazi ivyo barimo kwari kugira ngo iryavuzwe ritahe. Yesu rero yaciye mu bintu bikomeye ari wenyene kandi akoze kubera iki yategerezwa kumubura yaho yarakeneye umuntu yaramubuze. Rero bantu b'Imana Pasika bituyifate ko ari ikintu gisanzwe ni ikintu kidasanzwe. Yesu yaciye mu bidasanzwe Yesu yakoze ibidasanzwe kugira ngo akagakiza kaboneke abantu bose baramutaye yarabuze uwahamagara yarabuze yishimikiza arabura n'umwe ariko nticamubujije ko no kumusaraba yabwiye Imana ngo data ngo ubababarire kuko batazi ico bakora ibi ariko barakora ntibabitahura. Rero imbabazi ndazibasabiye kumusaraba yatangiye imbabazi murumva. Rero Yesu icamuzanye ntiyaje gucira urubanza abari mw'isi ariko yaje kugira ngo abari mw'isi bose baronke ubugingo kandi baburonke busagutse baturonke amahoro. Uyu munsi abantu benshi batora kwigumira mu bwami bw'umwiza kandi gari Gigi ubwo bwami bw'umwiza unabiravye neza igituma abantu bashaka kwigumira muri ubwo bwami ni yanyongezo donc bahitamwo kurondera inyongera urazi kuja gusuma ukabwira uwitomata ati inyongera utarasuma kandi we yavuze ati
ivyo oya ntimukwiriye kuvyitwararika kuko umuvyeyi mpora niyumvira iyo ndiko ndiyumvira kuri iryo jambo mpora ndaba muhira ari n'abakozi ari n'abana ntunze bakuze ari n'umushitsi ari nta muntu n'umwe yibaza ngo mbega uyu munsi ndarya hari uvyumvira nta n'umwe avyumvira kuko jewe ndazi yuko nteza kurwana uburyo bwose bushoboka kugira ngo bari mu rugo barye banywe baronke isabune baronke bagubwe neza ivyo oya boge bisige barye banywe nije nshusha umutwe nta wundi awushusha umushinga nta none Yesu nawe rero nuko ni washusha umutwe akamenya ingene washusha umutwe w'ingene twoshora kubaho ariko nyene mana yanje ico dusabwa ngo turondere ubwami bw'Imana kuko nico cyakuye Yesu mwijuru ntiheje kubera imikate mpora ntangazwa n'abantu wumva ko mu gushima bashira imbere ibintu Yesu ngira harahara akavuga ati mbega aba bantu ego ni vyiza gushima mugabo icyangombwa abantu b'Imana no kuraba ko uwo mwami muri kumwe bikuri kuko ibyo hari haba bivize bitagera nuko bingana mugabo Imana batazinanye Yesu batazinanye kandi nasanze burya nivyo duhahamira nta muntu n'umwe abigaba iyo ndavye nk'intambara ibyo zikora uyu munsi ntihari abantu bariko barasaba agasukari n'umukate kandi bari bafise ibitayega barabamiliyarderi turondere ubwami bw'Imana kuko ubwami nibwo bwakuye Yesu mwijuru kugira ngo atugire abana bo mu bwami ntiyaje kugira ngo turonke amazu ntiyaje ngo turonke imiduga ntiyaje ngo turye neza bisanzwe utwo n'utunyongere ugiye kubiraba mama hawu ugiye kuraba ukoresheje ubwenge ukoresheje kwiyumvira urasanga neza na neza ibintu byo mu isi nta kimazi wewe urubaka ibizu ukagerekeranya ugasubira ukagerekeranya ngira bakubitamwo ibombi imwe byose bica bijyama hasi aho warahemutse ku bantu warahemukiye Imana waragize nti canke gajiji ukaba ufise ibitayega ambomate ku musego yego na ya mahera ntagire n'icyo kumarira ntakugarurira amagara ariko ugasanga umuntu yifitiye Yesu muri aruzuye arujujwe aranezerewe ibyo abayemwo biramunyura mbega urazi ko burya kenshi abantu batagira Imana batanyurwa urabyemeye ntibashobora kunyurwa ivy'isi ntibihagwa asha ntibanyurwa vraiment ivy'isi ntibihagwa asha ntibanyurwa ariko Imana data rugira byose igufashe nanje mfashe nukuri tunyugwe uyu mwami nitwamwimika tukamugira umwami by'ukuri ubugingo bwacu nta kintu na kimwe atazodukorera nukuri ibyo dukeneye azobiduha ariko ntazoduha ibyo twifuza byose kuko hari ibyo twifuza byo twica ariko azoduha ibyo dukeneye yego bakunzi ba Holy TV muko muradukurikirana ngira ngo muragerageje kumva icazanye kandi camuzanye yaragikoze uno munsi turiho twidegemvye mama Hawure dusa n'abarangiza ikiganiro ikintu ngira ngo usabe ndashaka uze gufata umwanya usengere abantu bose bariko baradukurikirana abatarakira Kristo nk'umwami n'umukiza bikunde bamwakire kuko ntawuzi umunsi n'isaha ariko nyene ndakwifuriza kwakira Kristo ndakwifuriza kuba muri ubwo buzima ndakwifuriza kwakira ubwo buzima ego dusa n'abarangiza rero ikiganiro cacu uno munsi hariho abari mu byaha hariho abagowe hariho abagotse hariho abahemuka hariho abasubira bakongera bagahemuka kubera inyongera n'akahe kajambo wobabwira ego urazi umuntu wese ariko arahemuka kubera inyongera nagira ndakubwire ngo ubuzima bwawe ntabwo
ntabwo ugaba n'ibyo uri kurarondera ushobora kubirabisha amaso ntubirye ukabiraba gutyo ubibona. Hariho umudamu n'ubu ndasubiye kumuvuga, uyo mudamu yaranyigishije, yari umusitari w'umuhindikazi, yari afise amajeti prive, afise imodoka z'ubwoko bwose mu rupangu, ariko aravuga ati jewe nta kintu cyo mw'isi ntafise, nta na kimwe, nta bitaro no kwifuza kujamwo, nta hoteli no kwifuza kubamwo, nta gihugu, nta kintu na kimwe ntari capable kwiga. Ariko uyu munsi byose niko ndabirabisha amaso. Ati icumba canje ubu ati mfise inzu y'igitangaza, muravye icumba mbamwo n'igitangaza, imodoka ngenderemo ibintu mfise n'igitangaza. Ariko uyu munsi icumba canje ni igitanda ca 08 cyo mu bitaro. Ati imodoka ngenderamwo ni chaise roulante. Ati umushoferi n'umuwezi w'anyantafasha. Ati sanze ibintu byo mw'isi n'ubusa. N'ubusa. Na Salomo yarabivuze. Salomo mu bantu binegereje, mu banyabwenge babayeho, mu batunzi babaye, murazi ko Imana yavuze ati ntawe muzopfa munganije. Ntawe muzopfa munganije. Ariko avuga ijambo rikomeye. Ati ibi byose narondeye, ibi byose nagokeye. Ati nasanze ari uguhahamira umuyaga. Ati n'ubusa. Atariko ico nabonye gisumba byose. Ati nukumenya Imana. Bantu b'Imana munyumve neza. Ubutunzi siniko ndabugaye. Ubutunzi ni bwiza, nanjye ndaburondera ijoro n'umurava, ndaburondera. Mugabo ntitwibagire yuko Imana itari muri bwo ntacyo byomara. Imana mutagushigikiye ntacyo byo kumarira. Kandi ibyo byose ukabivuga ngo ndabifise kugira ngo bitume mbasha gukorera Imana nguwe neza, mbasha kuba muri ubu buzima merewe neza. Mugabo ntumve ko wohemuka, wumve ko wociniza abantu, wumve ko worenganya abantu, wumve ko n'Imana atakibanza gifise mu bugingo bwawe, wumve ko oya, Imana iravuga ngo ifeza n'inzahabu byose nabiremeye abana bawe. N'iby'abana b'Imana ubundi. Mugabo tubironke mu kuri, dushira Imana imbere, nayo yiteguye kutugirira neza. Rero umuntu ataramwakira, nagira ndakubwire ngo niko kanya nshuti yanje. Aka niko kanya. Mwakire. Ni wamubona nkuko wa muntu nababwira kare yavuga ati iyo utambona ntibari kumenya. Na Yesu utaramwakira, utaramwemera ngo muganire umuhe ikibanza, ntawe uzomenya. Ntuzomenya uburyohe buri muri we, ntuzomenya urukundo rwiwe, ntuzomenya n'uko abaho. Rero wewe ugurura umutima wawe, uvuga uti jewe mwami, ndumva bavuga ngo uriho, sibyo? Ndumva bavuga ngo uriho, ndakeneye unyihishurire. Ushaka kureka nuko abandi bantu bomukwakiriza bona ko wowe mubwira uti maze kumva abavuga ibyawe benshi, maze kumva abashinga ntaye ibyawe, umva ati bakavuga kuri umwami kugira neza kuriho, ndakeneye unyiyereke. Ugumu gisengera kandi kivuye ku mutima, nta minsi izohera atakwiyeretse. Hama muze mugendane muzinanye. Nico numva no kwifuriza abantu. Ego. Mama Haure reka nagushimire. Ego nongera nshimire n'abakunzi bacu ba Horikana TV. Ufata umwanya usengere abariko baradukurikirana. Pasika ntizibarenge. Ku munsi wa Pasika umuntu wese uri kuradukurikirana uzofata umwanzuro nimba utawufasha uno munsi, ariko Pasika ntizikurenge. Ego iyo ijambo rije ntibiba riziye ubusa, ntawuzi impamvu. Iki ni gihe cawe cyo gufata umwanzuro ukakira Kristo umwana n'umukiza. Mwarahezagiwe cyane. Kazi Imana ndatarugira byose uri mu ijuru. Sindambirwa kugushima no kugushimagiza, kuninahaza izina ryawe no gukenguruka imirimo itangaje wadukoreye. Kristo nta kindi cyamukuye mu ijuru, yakuwe no kugira ngo arokore ubugingo bw'abari mu isi. Uyu munsi harabo Satana twaje igitugu,
ntibatahure ko hari Imana mu ijuru yifuza ko babaho ubuzima buri ekiribe. None mwami wanje ndasenze kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe, ugenderera abantu bose utarakwizera, ubihishurire. Ndasengera umuntu wese abikekeranya, gukekeranya kutabaho, agira umwete n'ishaka ryo kuvuga ngo mwami ndashaka unyiyereke, ndashaka guhura nawe, ndashaka kukumenya by'ukuri, tubona nimbona nkubona. Ndabizi neza ko ata muntu n'umwe wihisha, ko waravuze ko ukunda abagukunda kandi abakurondera ubudahumeka bakubona. Ndasengera rero abantu bose ngo iyi pasika izibe pasika y'ukuzura ubugingo bw'abatarakwizera bakwizera, yongere ikomeze n'ababanze kukwizera bagira inyota yo kubandanya kwaguka kukumenya, kuko ntawe ukuzi. Ni ukuri tukuza agace kandi tuzorinda tuva muri uyu mubiri tutarakukumenya wese. Uragutse, uburebure bwawe bugera kure, ubwaguke bwawe bugera kure, ubujyaruguru n'ubujyepfo byose bigera kure, ntawe kumenya wese. Ariko twame twifuza gutera intambwe yo kuduga kugira ngo tubashe kumenya urukundo rwawe n'ineza yawe. Mwami ndagukunda kandi ndagushimira cyane, uri mwiza, ugira neza. Nta na rimwe utera umugongo abaje bakugana, abakurondera bose ubiyereke. Hama icubahiro n'amashimwe bikomeze kuba ibyawe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo senze nizeye kubyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, ngira umunsi mwiza.